buriyemwo intumwa ziserukira ekleziya yose ngo bazirikanire hamwe iki civugo niwagure ihema ryawe, kuko tubisanga mu gitabo c'umuhanuzi Izaya mweranda ikigabane ca 54 akarongo ka 2. Tubitumwe n'umwitwarariko w'ubutumwa bwacu mu nama yacu twarashikirije umwitwarariko wacu wo guhamagarira abenegihugu bose bo mu Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kwemera kubana batekanye mu gufashanya n'abajejwe intwaro kugira ngo indwano ziri hagati y'ibihugu naho tubaye zihere. Ntitwibagiye kandi ko tugize urunani n'ibindi bihugu vyo kw'isi bisangiye natwe muri kino gihe amakuba, cyane cyane ku mugabane w'Uburaya mu bice byo hagati n'ubuseruko. Igikorwa cyo kubaka amahoro igikorwa kitwenga twese, nta n'umwe yokwigira sindabibazwa. Nico gituma kuri Dominika ya mbere y'ubushikiro dusaba tukagira n'urugendo rweranda kugira ngo habe mu mitima y'abantu ukurushirizaho gutegera ko kurondera amahoro ari igikorwa ngombwa, cyane cyane muri aka karere kacu k'ibiyaga binini. Habe ukwitanga nyako kwa ekleziya mu ngendo yo kurondera amahoro, habe ugukomeza umubano mwiza mu bantu.